Barundi kazi mwese muba mu mahanga, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'umwe wese aho aherereye. Umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri urarangiye, tugiye gutangura umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Abarundi baba mu mahanga mwarakoze ibintu vyinshi kandi bishimishije, ivyo twagomba twebwe n'abo dufadikanije igikorwa co kurongora diaspora y'u Burundi tubibashimire cane bimwe bivuye ku mutima. Niko vyaribonekeje mu bihugu bimwe bimwe aho vyagiye bigorana ingene bitunganya, ariko nk'uko baca umugani mu Kirundi ngo buke buke bukomeza igihonyi, ahenshi biribonekeza yuko batanguye kuza baritunganya bimwe bishimishije. Twagomba muri iyo ntumbero nyene dushimire nk'ibihugu vya Afrika y'Epfo bariko baritunganya, Sud Sudan bariko baritunganya, muri Amerika naho nuko, muri Australia bakaba barahejeje kwitunganya uno musi bakaba bageze kure, tugashimira n'Ubufaransa nabo nyene, Ububirigi, n'ibindi bihugu tutokwirirwa tuvuga ngaha kuko ivyo bariko barakora ari ibintu bimeze neza. Twagomba rero tujye akara bamwe bamwe bataramenya yuko kuja hamwe muri diaspora ndundi ari gushira inguvu hamwe kugira ngo aho ibindi bihugu bigeze natwe dushobore kwiyungunganya, dushobore kuhagera, kuko inyungu ni nyinshi, akunguko ni kenshi, kuko aho tudafatanye mu nda ibindi bihugu bifatanye mu nda birahaduta, ugasanga aho tworonse akunguko abandi barahadutwaye. Rero nk'uko mubizi umwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri ntiwabaye umwaka woroshe cane, kubera iki kiza ca corona cateye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, kigatuma ibihugu vyinshi bidashobora gukora imigambi y'iterambere. Ivyo vyagize ingaruka ku Barundi baba mu mahanga batashoboye kugendera igihugu cabo c'amavukiro, batashoboye kurangura imigambi, eka n'inama twari twarateguye yobereye muri Amerika tukaba twaraye dufashe ingingo yuko iyo nama itakibaye, ariko kandi bitabujije yuko tuzobandanya twitunganya neza kugira ngo mu mwaka uza ize ishobore kubandanya iba. Ikindi naco nuko muri uyu mwaka tugiye gutangura, tuzoshobora gukorera hamwe kugira ngo ivyo tudashoboye gukora ubu bize biranguke. Aho novuga nka ya ndwi yahariwe abarundi bo mu mahanga itashoboye kuba, iyo ndwi rero ikaba itashoboye kuba kubera iki kiza ca corona. Tukaba rero dusavye yuko abarundi bava mu mihingo ine y'isi ubu botangura kwitegurira iyo ndwi, novuga yuko izoba ihambaye cane. Ni naco gituma rero n'uno musi tubashikirije rino jambo, dufise n'inama rukokoma novuga yuko ihuza abarongoye ibihugu vyose, tugiye kwigira hamwe ingene iyo nama izotunganywa neza ku buryo abarundi bose aho bari bazogendera igihugu c'amavukiro mu mpera z'ukwezi kw'indwi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Rero nkaba mboneyeho akaryo ko gushimira uwo wese yashoboye kwitanga, ngasaba nk'abari mu bihugu bitandukanye novuga ko ari binini binini, nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nka Australia, nka Canada, aho usanga bigoye ingene bashobora kwitunganya bakaja hamwe kubera ubunini bw'ivyo bihugu. Ico nobamenyesha nuko muri ivyo bihugu novuga yuko ahenshi bafise ururimi rw'icongereza bakoresha, usanga hariho abarundi babaho bahurikiye mu vyo bita amakominote, nobamenyesha yuko abo nabo ni diaspora y'abarundi. Ntibokwikumira bibaza ngo hariho iyindi diaspora ngo nabo ni kominote,
ni ukuvuga diaspora n'umurundi wese ari inyuma y'imbibe z'Uburundi, nabo rero n'abadiaspora bagomba kuja hamwe n'abandi bakagira rwa runani bakaja hamwe nk'uko tumaze kubitunganya ahatari hake. Reka dushimire na Australia cyane ko bamaze gushiraho urunani rumwe bose bagomba guhurikiramwo, baba amashengero, yaba kominote, yaba abarundi badahurikiye muri iyo migwi, abo bose nabo turabateye intege. Nkaba rero ndangije aka kamo tubatera tubabwira yuko turi kumwe, tuzogenda tubashigikira. Abafise imigambi barangurira mu gihugu hagati, turazi yuko hari bamwe bamwe bahura n'ingorane, ugasanga ibintu byabo bari kubarangurira mu gihugu birakeneye yuko bishigikirwa, bigahura n'ingorane rimwe na rimwe, ariko uko bigenda biraba niko tugenda tuganira n'abarongoye intwaro kugira ngo ibikorwa by'abadiaspora baba mu makungu ntibihure n'ingorane. Tukabasaba rero aho byagiye bihura n'ingorane kwihangana, ariko ko tugiye kubihagurukira byimazeyo kugira ngo umwe wese yumve yuko igikorwa cy'iterambere akorera mu gihugu ari igikorwa gifasha abene gihugu kandi kigomba gushigikirwa. Rero nkaba ndabashimiye cyane gose. Uyu mwaka w'2021 uze ubabere umwaka w'amata n'ubuki, uze ubabere umwaka w'ibikorwa nk'uko leta mvyeyi, leta nkozi yaduhamagariye twese kuja ku kivi. Namwebwe rero tubifurije kuroranirwa muri uyu mwaka mu banyu no mu vyanyu. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi baba mu mahanga. Murakoze.